amahera menshi fata nk'uvuze ati okay Fanny Lavine ingo inoti ngizo ndushaka angahe wifuza yagukwiye muri no mwanya uvuga ati ni menshi shayi miliyoni 500. Okay, this is SU TV, yani Sunday Umoja TV. Inyuma ya kamera muri kumwe na Ngege nkuko vyamabiba imisi yose ariko kuri mic muri kumwe na Diama canke n'undi muntu muhora mubona imisi yose kenshi gose ariko murabona yuko imbere yanje kandi simbere yanje ni kurandi gwiwanje turi kumwe n'umustar kazi umustar kazi ariko bavuga ibintu byinshi cyane gatuma tumusabe aturamutse atwidondore naho dusanzwe tumuzi hama mu nyuma tuvugane 2-3 ko n'umuntu harutse gukoroga n'urutaro tuzaza hano yaravuye aho zaraza kuba tubwira tubwire n'urutaro umushoferi yari arufise aro ubisike byaragucanze ngo nakorotse n'urutaro mvuye nico gituma nashatse tubwire ugo rutaro yego ari n'uje ruva je nta rutaro njako amara y'Imana bande namwe bakunze ba Sunday Umoja TV ndabaramukije cyane nari ndabakumbuye ni Fanny Ravine nko mubimenyereye nkabandi bubavuga Diama we kandi wavuze Fanny Ravashe Ravine Ravashera mu vinyura byo okay Fanny Lavashe atu maina Ravine ego waje kwidondora ego nkaba nicaye ibubamfu bwa Diama basha Fanny Ravine rugero rutaro rwari ruvuye avuga tuvura ibintu byinshi urutaro ko hari ntaho zigenda ijoro n'intaho zizira kumutaga sinzi ko hari isano cyangwa itandukanye jora mwe ndi ku rutaro yorovuye je nta rutaro ngenderako wabonye ndakubaza iyo nta mupfumu rigero ujako oya na nuwenzi umupfumu n'umuzi oya urutaro dutorera ku muceri ibiharage nta bantu numva bagera ku rutaro ndamaze kuvyumva okay dufate yuko waje n'urutaro washitse cyane nashitse kwa gatatu mu gatondo umva ko yaje ijoro aza n'urutaro yagwaje ijoro ryose ashishika kwa gatatu mu gitondo mbe waruvuye hariya kwa kangahe navuyeyo oya navuyeyo nyene kwa gatatu mu ijoro mva saa 9 ntigwakorotse ngira ntiwahanuye akanuye urutaro ko nzi umuntu ari ku rutaro akanuye acakoroka ivya condition oya nari nsinziriye namwije wozu ukanura nari nsinziriye. Anyway, Fanny uherutse kujabuka mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mwari mugiye mu biki byagenze gute mwahuye nabande waduserukiye gute nkabangege hari abasineyasta hafi jewe nari nagiye guserukira gusa nagiye nk'umusineyasta nyene umurundi kazi nkuko nawe wari kugenda nk'umurundi ego mugasi navuga ngo hariho ngo abona ari ngiye guserukira cyangwa iki oya nenge mu gihugu cy'u Rwanda gukora filme kubandanya filme yanje umupfakazi ndayikorera mu Rwanda hamwe na filme ya Gatarina isanzwe ica kuri Asia Films ego nandi ma projet nyene azojaho na mu minsi iri imbere nkaba nabonanye na benshi ndatangara ariko rero y'umugabo Aisha ntaruma tabizi cameraman nawe nyene arabizi ko nse umugabo je mugabo wanje nta mu Rwanda aba ugumbaye mwaje uhentwa kwaja hari umubire keshi mwa muri kumwe akunda gutwenga keshi yara agendana n'ishakoshi mu ishakoshi mu ishati ndani umba yambara ishakoshi akacarenza ku ishati hejuru yakamwana sheriwa oya tuhave nta sodo ya twageze kumva yuko yakamwana mu musohokana byari byo na bimwe byari birimo byari kwaye ryo yakabona kujya oya yakanyene yaka numwana wonga kwasi nyene yari umujama nyene banyakiriye neza ndisanga nyene tubajama nkuko gusa cyangwa turinde save the day yareka yune yakase umugabo yaka numugabo ariko sivye rimwe vrema oya arakwiyakanye imbere ya kamera niyafuha ntuzone nzinduru yakafuha takwihakanye anyway umaze imisi uri urasohora amafilme ukina muri ya série sinzi ko ari saison cyangwa ari série byagenze gute ubumaze ko uri kuraraba filme zo ngaho iwacu mu Burundi kungana zikorwa na filme zaho hakurya uko nabonye bikorwa itandukanira itandukanira isano
isano ni ryinshi, itandukaniro ni rike cyane. Itandukaniro jewe nkuko nabivuze, itandukaniro rihari nuko bose ivyuma vya danje kandi bo bazi kwidandaza, barazi ko ari abasare bakagendera ubusare apo Fanny idandaza apo jewe sinzi kwidandaza. Reka tuvuge kuri izo sosiyo ziwawe, Fanny idandaza ntavyo nzi, jewe sindamenya nanje kwidandaza nyine nka kuke nyine bo babigeza ye rero. basi wo bigenza gute mu Jubu nyinda promoting utuntu twanje tu kandi natwe ndabikora neza kuko hari abastari batazi kwipromotinga, badapromoting ibikorwa byabo barindira amako mu journalist kanaka cyangwa mu promoter kanaka mpaka bari wa promoting ibikorwa byo ariko antu kandi mu ba artiste bake ba promoting kwidandaza batabizi mugabo bagerageza kwipromotinga. Abantu basanzwe babigira abandi hariya reka hariya navuze ati barazi gukora abastar kandi bakagendera ubustare bwabo urazi iyo uri umupapa ukabuzi yuko uri umupapa gawe mu rugo usanga nyine hari akandi kantu nyene cyo byumva muga iyo re uri n'umupapa wumva umenga ntuzi yuko uri n'umupapa urumva nyine buri maji nyene. Urumva na uri maji muri yo domain ndakubeshe se. Dukubite kuri Instagram ya FANNY RAVINE ibikora gute? Instagram mfise abantu bake cyane, mfise abantu bake kandi ko ndashaka kubaduza vyanananiye no kuri mfise abantu bake. Sindashikana ibihumbi, mbese ibihumbi bingahe? Umenga mfise ibihumbi n'amajana n'amatari ibihumbi 200. None kubera si kwa kutamenya kwidandaza nyene twese tukubitire kuri Facebook gusa mu Rwanda natangaye nasanze na Facebook nyine ni bake bayizi urumva ndabwira ati wemwe mwaragoswe kuri Facebook hari isoko rishushe ko reka ngo Instagram nayo niyo nyene urumva nyene hajya yakarafise Instagram oya akorera kuya umva nawe nyene ntida ntazi kwidandaza yaka ni nk'umwana wasiya ne nk'umwana wanje je nagira umwana wiwe vya vrai canke ni bimwe nyene byo gupandikiza noya yatoye nyene aramurera nk'umwana mufasha byose nk'umwana umva n'umwana bareze nkuko wewe utora cameraman ukamutwara hajya mu bandi bantu kamurera wewe kombe bari cameraman aje gukora wewe umva ushaka kumutora buzima bwase ngege hajya inyuma ega kandi hajya yo haba kwe ngege ndagusabira indaro ngege tugende yobagowe jewe ingize mu cameraman mu nzi wanje yobagowe oya vya kamera yoba yabihevye je kunya umutunge nyene ajyama yinene jewe wanje nta muntu yicara hari n'umwana wanje w'imyaka 7 arakora kandi cyane. Okay ndakubaze ikindi uvuze umwana wawe w'imyaka 7 burya abana ujye umwana wawe yiga mu kanga mu gatatu primaire muri cinema nawe bigute kumengo urakunda kumwinjizamo cyane ushaka kugira zobe domaine yiwe kugeza hari ya canke uburamwitiza nyene occasionnellement nyene kugira aze gukompra kajya place kari hajya kari vide oya ahubwo ubunye ndiko ndashaka kubimukuramwe nawe arabikunda cyane kubera nyene bazabijamwe hageze kandi azabirimo arabirimwe mugabo nyene nasanze nahubutse sishaka ko abigumamwo kubera aca bikunda cyane indoto zikaguma ari film ibintu byose ndakina abanze yiga aho twibuke yuko gukuza impano z'abana canke iziki ari ibintu byiza cyane utaze turageza turabane ko tugiye turaraba okay dufate ngaha mu Burundi peut-être ko ushaka umwana wawe azokwiga urazi ko iburaya canke handi hantu muri bihugu usanga harimo n'abana akura akamenya kwandika kuvuga kugirane are academy gukina umupira are gukina filme are gukina ibiki we none kubera iki udashobora kumushiramo nyene kugira ega hose ari inoti je ntubona ko usigaye upendeza aho mbaratanguye oya ndavyumva kugira gukuza impano y'umwana ni vyiza ariko hari gihe rero ucu usanga iyo mpano nayo kubera ko abatarakomera mu mutwe amenye ngo ndakeneye iki diama ubustare buragoye kubamo utari umuntu nyene maze gukura mu mutwe ubuzi ico ukeneye kuko imana butogohenda ugazwe tukeneye kuba star oya ashaka uftina ego umusitari muga ufise vision yicu ushaka gushikako no bavuga ngo nkeneye kuba umusitari kubwe ashaka kuba umusitari nyene vision inote rega ari gutayironka hagiye wowe umusitari nunayironka gute nk'ubuntu yafise jewe ashaka uftina nayo mfise urayafise murashobora kuri urutaro ibujumbura ni Rwanda ayo mfise siyo nategerezwa kuba mfise ego umva ni make cyangwa ni menshi ni make
magushaka ngahe okay mbe hajya ku ruhande rw'iwawe dutanga ku ruhande rw'iwawe amahera menshi kuri no mwanya uri amahera menshi kuri jewe amahera menshi fata nk'uvuze ati okay Fanny Lavine ingo inoti ngizo ndushaka angahe wifuza yagukwiye muri no mwanya vuga ati ni menshi shayi miliyoni 500 500 million tuzikoziki tuzikoziki project office no gura inzu urumva inzu yiwanje n'abana banje kwanza yanga nka 200 million nkama nkacangira n'ikigo cy'abana bo mwibarabara yanga cha 250 urumva n'ibindi bintu nyene yanga hazige 50 million nkacangura akamodoka 50 akamodoka banya Fanny nta muduga afise oya we good oya nta wese muga uri mukuza uri nkuwa nundi wari ufise ubwa mbere muga uhevye ugomba gurundi oyaye nta muduga wari bwigerugora nta ndabwiga anyene uragenda muri ville ku ruzuba agasirikira hamugata nebye vyo babicara stari nisi nduntu pekende jay muri bisi ya 4 saja wa 450 okay nizere yuko bisi woba warayihevye basi oya ndayijamo okay anyway dugaruke kuri filme mu Burundi ni filme ndundi canke ni filme y'u Burundi filme y'u Burundi kubera iki ndundi hari ukuntu twakagize umenga ngo ndundi ngo umuntu ngo urya muntu ngo ni ndundi cumenga ni wa muntu ego vugisha ukuri par exemple nkajya ngo kicaye hajya na karundi canke ni ndundi karundi ubu kavuze nyine ngo naga paysanne ka villageois kantu wo mubona gute ni superstar naze ngaba murabe Clever Tyler oya ntaze ngaha bava tuvyongera ni umustar kandi rero ni umustar kandi urabona ko asa neza ariko abuze mukorogo nk'iyo wisize uzi uko tuzinanye kandi ngo ni umustar ndamwemera naguhaye mukorogo jewe ndiziga mukorogo nasoni ni gipaga mukorogo na mukorogo nisiga vraiment ni bantu turabire Orfe nta mukorogo ubona oya vraiment vugisha ukuri nisiga moviti original la vache Emmanuel reka rero dusa n'abamari ikiganiro ariko utubwire bibiri bitatu kuvyo umaze kuba wara novuga gute wararahuye mu gihugu cyacu kibanye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda wowe tuzaniye bishasha muri filme ndundi muri filme yo mu Burundi bishasha muri filme y'u Burundi ibyo nije ni byinshi mugabo urumva kubera ko hariho uburyo tutaragera kuronka rano tutaragera urumva nyine biguma ari indoto nk'ubu numva ngoye kuronka kamera nziza ngoye kuronka amatara we ni mu nterere nuko nta kibazo nakuye ku mahera kamu sayiro umva nk'ubu nyine ngire ivyuma nyine vyiza vya danger hama nyene mpiga ukuntu ndarondera amasoko y'abantu bashobora kukirira inama publicité biciye muri filme zanje biciye nyene n'ukuntu nyene ntegerezwa kwimenyekanisha kandi muko kwimenyekanisha apana kwimanura kubera erega we turakomeye ubu umaze gufata nk'umuriyoni cyangwa urenguka usora ngo ugiye gukora filme ukuri kwimana utabukomeye rero icyo gituma rero ari kwiga ukuntu ayo mafaranga tuyagaruza buke buke kandi nyene uduraye nk'umuntu abise umutahe w'umuriyoni ninga natambuka sico kimwe natwe tuba twasohoye amamiliyoni angahe muri filme no akaca agenda sura turabantu bakomeye ifa rero ko twiga ukuntu nyene tuba mu ivyo bintu nyene kandi tubivyaza umusaruro good haraga filme gashasha kamaze imisi kavugwa ngo ama publicité ibiki naco kavuga umfakazi mbe ni wewe ego sana asante umupfakazi ni série ndiko ndakora ubu tukaba tugeze kuri episode ya 5 ikaba izogera kuri saison nk'iy'icumi imana ibishatse sinzi yizogarukira kubera ko umuntu aguma ategura bishashe ko bwije ko bukeye ego aho tuzoyisanga yemwe se kuyikurikira ndabatumiriye abatarayiraba muyirabe kuri YouTube yanje FANNY LAVINE official mutibagira kugira share jewe subscribe ntaho ndagusabye ndaze wamaze kuyigira ariko ira abantu yigira ntacyo uri bube
amamega ntagenda gira subscribe wayigize gira share rero kuri Sandy Umoja TV tugere kuri Sandy Umoja TV hama duheze ikiganiro. Okay, kuri Sandy Umoja TV mugire subscribe n'amapartage ibiganiro byabo ndakunda ibiganiro byabo kubera si bya biganiro biguta mu mutego ugasanga wavuze n'ibintu bitari ibyo cyo ugasanga wivuze. Sandy Umoja TV yubahwe muyishigikire muyikunde mupartage ibiganiro byabo. Kandi rero abariko badukurikirana dimanche le 31 saa 9 muzoze tuje gushigikira boss arafise album nshasha azosora yitwa nashatse kubivamo sijewe ni Sandy yashatse wewe wabigumye turabiye nabigumye. Anyway turashimiye abakunzi ba Sandy Umoja TV ndetse n'abakunzi ba nde urumva yitinegeje wagira Fanny Ravine tuba FANNY RAVINE. Okay tukaba tubashimiye kuba namwe dukikirana tena babwiye mugire subscribe amashare menshi kugira tubane tumenyekanisha abastare bacu ndetse natwe tuguma tumenyekana iganaje no mu star kuri Mike uri umusitari sana urazi wowe natangwe kugufana ntazi nuko nzona kina filme nzati fasha kijya gitipe nzokibona ko. Okay turabashimiye cyane bakunzi ba Fanny Ravine ndetse n'abakunzi ba Sandy Umoja TV tubifuriza kuronanirwa mu buzima bwose. Ciao.